icyo kuvuga yuko rero abanyamahanga baza kugura ayo matongo baza kugurira abantu nimba baza kugurira abantu ba bene gihugu umuntu afise itongo ryiwe ryanditswe riri mu mategeko ritomoye hanyuma akariha umunyamahanga ngo arigure ntawuzi neza intumbero ko koba ari kurondera kwinjiza amafaranga mva makungu canke ari gusamara kw'abarundi ariko kandi hariho n'abandi bantu usanga bafise akankanzi ugasanga bariko baradodobereza bene wabo ngo n'abanyamahanga kandi atari abanyamahanga kugira gusa abasanzwe bapfa amatongo bafitaniye amatati y'amatongo bagume bashengezanya ibyo biramaze kwigaragaza aho bamwe bitana abanyamahanga bakita n'abanyamahanga bo bavukana. Tubanje gukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima tunayisaba kuturongora mu gikorwa cadukoranije cyo kwakira imitwariko y'abene gihugu no gutanga umuco ku bibazo by'abene gihugu n'abamenyesha makuru. Tuboneho kandi nakanya ko kuramutsa abarundi bose mu nkundire kandi ndabashikirize indamutso za Sebarundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aharamutsa abarundi bose abifuriza kugira amagara meza amahoro iteka nitekane mu babo no mu vyabo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cane ingene igihugu cose kirangwamwo amahoro n'umutekano agashimira abo bose bitanga batiziganya ijoro n'umurango kugira ngo bisasagare mu gihugu cacu maze abene gihugu bakayakamisha mu kuduza ikivi c'iterambere atamutima usimba. Sebarundi arashima ingendo aherutsemwo mu ntara z'igihugu cose aho yasanze ibintu biriko birahinduka ku rugero rushimishije mu bisata bitandukanye vy'iterambere. Arashimishwa n'ibikorwa bihimbaye kandi bihambaye biriko birarangurwa n'ugwaruka vyerekana neza ko batahuye umugambi w'imbona kazoza aho twifuza ko Burundi bwoba ari igihugu cigaba kikigaburira mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Yarashimishijwe no kubona ugwaruka rwitunganiriza imigambi y'iterambere rugatanga akazi rugateza imbere imiryango yago eka n'igihugu cagwibarutse. Sebarundi arasaba abo baba batarajijuka kuva ibuzimu baje ibuntu bamenye yuko iterambere rirondegwa atawe risanga ku mbuga aho yicaye. Ikiganiro kibaye mu gihe imvura yatasuye. Nyine icubahiro arasaba abarimyi gusohora imbuto bibuke guca imiserege ahatemba no gutera ubwatsi bw'inka ku mikobeko. Mu gihe leta y'u Burundi yarondeye imbuto z'ibigori zirobanuye kandi ku giciro gito cane abajejwe kuyiha bene gihugu basabwa kutagira nkunzi canke ngo bahirahire bayigurishe ku giciro gitandukanye n'icatanzwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aribusa kandi ko abarundi batokwibagira na za mbuto kama zirinda ingwara bovomera zose ntibahebe isega na inankongi. Sebarundi arasaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hafi ibijanye n'ifumbire ntihagire umuntu acegwa gutabira kandi yararisha umwavu. Asaba kandi abajejwe intwaro na cane cane abahinga b'indimo gukurikirana ku munsi ibikorwa vya bene gihugu barabe neza ko ifumbire ibashikira kandi ko bayironswa atakarenganyo kagiyemwo. Ikiganiro kibaye kandi mu gihe amashure yaraye atanguye. Sebarundi asaba abaregwa kumenya ko ikintu nyamukuru basabwa n'abavyeyi n'igihugu ari ukwiga ukugendera indero runtu maze bakaba amatuta igihugu n'ibiryango biteze ko kazoza keza. Asaba kandi abarezi kwigisha ugwaruka bisunze imbona kazoza y'ibihumbi 2040
be n'ibihumbi 2060 kugira ngo abana bakure bazi ihangiro igihugu ciyemeje bige babona iyo bariko baraja. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aratera kamo abarundi ukunda ibikorwa no kumenya gukoresha neza umwanya, kugwanya inyifato zitubohera mu bukene nk'ubunebwe, ugushaka kurya ivyo utabiriye akuya, ububeshi n'ubwiyorobetsi, ukurya canke gutanga ibiturire, urudandazwa rwa magendo, kwirengagiza gutanga amakori n'ibindi biducereza mu iterambere. Kubijanye n'amatora yimirije mu mwaka uza, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba bene gihugu bose kuyitegurira batekanye kuko atari igikorwa gishasha. Birinde ababajuragiza canke abikika mukiza mu gukwiragiza ibihuha canke mu kubiba urwanko mu bonse rimwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba zina murundi wese nuba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi guteramira amahoro n'umutekano, kugwanya akarenganyo aho hose koturuka kuko nabasokuru barayamaze bati uja gutsindira amahoro ahurumbira ubutungane. Mu gusozera Sebarundi arasaba indongozi kuba abavyeyi babo barongoye mu kwama bashira imbere na ntaryo ineza yabo aho kwikwegera ko ku nyungu zabo. Murakoze. Ico kintu iyo abarundi bakivuze urumva yuko hari ikintu umuntu yokenguruka ubwa mbere. Nukuvuga yuko abantu bamaze kwikangura, abantu baramaze kwikangura bakabona yuko cya gisata c'uburimyi abantu bari barazibukiye bakiyumvira ibi bisata vyo gukorera leta gusa. Nukuvuga yuko ubu abantu bafise umwitwarariko wo kuronderaho barima naho bagwiza umwimbu. Iki kuvuga yuko rero abanyamahanga baza kugura ayo matongo, baza kugurira abantu, nimba baza kugurira abantu bene gihugu, umuntu afise itongo ryiwe ryanditswe riri mu mategeko ritomoye hanyuma akariha umunyamahanga ngo arigure, ntawuzi neza intumbero ko koba ari kurondera kwinjiza amafaranga mva makungu canke ari gusamara kw'abarundi. Ariko kandi hariho n'abandi bantu usanga bafise akankanzi, ugasanga bariko baradodobereza bene wabo ngo n'abanyamahanga kandi atari abanyamahanga kugira gusa abasanzwe bapfa amatongo bafitaniye amatati y'amatongo bagume bashengezanya. Ibyo biramaze kwigaragaza aho bamwe bitana abanyamahanga bakita n'abanyamahanga bo bavukana. Nico gituma irusansuma yabaye iri kwirawa muri kino gihe igomba gutomora neza igitigiri c'abarundi, amatongo barima n'ivyo bakora n'imigambi barangura n'uburaro bafise. Ibi bizogaragaza neza kandi bituma leta yagumye itera kama abarundi ko bose bokwitabira urusansuma, naho twabonye hariho bamwe hageze kwitaba rusansuma biteza utunyoni cange bakabifata kutariko bifise akamaro kanini kuko bizokwerekana neza inyungu z'abarundi aho ziri. Hanyuma rero mu kugwanira inyungu z'abarundi nuko batanze bose ibiharuro bikwiye kandi by'ukuri bakanatomora neza, ntibatane ko ibitari ivyo. Ntihagire uwo twita umurundi atari umurundi, ntihagire n'uwo twita umunyamahanga atari umunyamahanga. Habayemo abantu bashaka kuronderera inyungu aho zitari. Abantu bashatse kwikika mukiza bariko bandika bazoronka imizibukiro, ukaje usanga abantu bariko barandikisha abatahafise amatongo, abandi bakaduza igitigiri c'amahegitari, abandi bakaduza ibi na biriya kugira ngo barondere inyungu aho zitari. Ivyo rero nivyo vyatumye
igikorwa gisubizwa mu mugwi uteza kucihweza neza ku buryo atawuzoronka umuzibukiro atawukwiye kandi ku buryo atawukwiye yowubura. Murakoze mugifise ijambo kunganira kuri ico kibazo kijanye n'igitoro muri rusangi cyaba mazutu canke essence. Abarundi harageze ahantu tumera nk'abibagira no gushima intambwe tuba tugezeko. Ndibaza neza umurundi yoraba uno munsi aho tugeze akahageranya no mu mezi abiri aheze cyangwa mu mezi atatu yovuga ati ashi, akabanza akabona ko intambwe duteye ishimishije. Uravye mu minsi iheze aho n'abana bagira base n'abananirwa kuja ku mashuri kubera kubura ngene abantu biyunguruza, uno munsi ukabubona hari aho uca ku mastation y'abatanga ibitoro ugasanga bajya abantu baje gutanga itoro bariko barakina urubugu bahamagara mu motari babonye bati ngunywe. Ico kintu twogishima, ico kintu twogikengura kubonye bariko barakina urubugu bahamagara abantu bati nimuze munywe igitoro, siko vyari ejo. Aha rero tukajya dutera kamo abarundi bose kubera iki? Kubera ubwo bukene bw'igitoro cyane cyane haragiyemo n'uruhara rw'abantu b'imburakimazi canke abantu b'inkozi z'ikibi bagenda bagerageza kugwanya utwigoro twa leta kugira ngo bigaragare ko atakigenda neza kiriho. Ariko abarundi bose